Ndabaramukije bakunzi mwese ibiganiro vya Ndaho TV nkuko mubibona kuri micro muri kumwe na Kwizera Imana Reverie, inyuma ya kamera akaba hari David Creative. Ego nkuko mumenyereye Ndaho TV igendera abantu benshi batandukanye, baba ku mirimo, baba bari ku mirimo canke baba bari bafise utundi tugorane dutandukanye. No musi rero tukaba twagendeye umwe mu basanzwe bagendana ubumuga, reka tuje kumuraba tumuramutse tuganire vyinshi bitandukanye. Ndakuramukije. Nanje ndakuramukije amahoro y'Imana. Je nitwa Bigirimana Hussein. Bigirimana Hussein, turakubona ugenda n'ubumuga, mbega ngaha imeze gute, ubayeho gute ngaha tugusanze? Jewe aha mu bisanze mbaye mu buzima bubi, ndi mu nzu yo gupanga, naragize ikibazo ndagwara bica birananirana ca mba ikimuga, nta bushobozi, nta muryango. Ukumbonye jewe nukunyene na ndi nyakamwe, mfise umugore umwe n'umwana umwe, mbaye ubuzima bubi kabisa, n'amahera yo kwivuza nayo fise nuku sinzi ngene nokubwira. Turakubona ugenda n'ubumuga, uravuze yuko wagwaye hanyuma rica bigiramo, bega ico gihe uba wagwaye ungana gute, canke wagwaye canke nubwo waba waravukanye, ubwo bumuga bwatanguye gute, bwaje gute, ryari? Ubu bumuga batanguye mu 2018 nibyo byatanguye mu mutwe. Ndiko ndumva mu mutwe ngumengo simeze neza, ndiko ndavuga mengo ndiko ndavuga ibintu bitumvikana, kagenda uko ndamubwira mufasha wanje, ndamubwira ariko je naho ndiko ndagenda je numva wapi umubiri wanje numeze neza, bica biragenda uko biva mu mutwe bigenda mu maboko, bica bigenda no mu maguru. Ebana nasubiye gutambuka, jewe nasanze banwaye kwa muganga, nta bwenge nari fise. Kwa muganga namaze umwaka n'amezi 8. Mu bisanze naramaze umwaka n'igice, nakundi jamba nikora nuko nyene abantu baramfasha. Ego tugusanze ngaha wari wenyene, kumbe twabonye kandi kana twatuzi kari umwana wawe mwari kumwe, mbega nk'iyo bishitse uri ngaha wenyene, umufasha wawe sihari, urashaka kuja hanze, urashaka kumbure kuja muri turiya, kumbe ukaja nko kumwanda muto canke mukuru, ngaha bikugendera gute, birakorohera? Oya, byose ndabigirira mu nzu, umufasha wanje niwo yigora akamfasha, byose ndabigirira mu nzu kabisa. Nta nguvu ufise yo gutambuka ngo ngende muri wese akazu kasugume na sinzazindi z'ikizungu wicara, n'akazu kasugume kasanzwe nibikunda ko wogenda. Byose ndabigirira indani, twari ndamushimira umufasha wanje kweri, yaraniyanganiye kabisa, mane mwezagiye kabisa, byose ndabigirira indani byose. Turazi yuko kuba ngaha mu gisagara bigoye, aho usanga umuntu bisaba kugira yirukange kugira ashobore kubaho, kugira ashobore gutunga umuryango, ariko wewe usanzwe ugendana ubumuga, birakugora kuva aho uri, mbega bigenda gute? Nta abantu bagushigikiye abandi kiretse umudamu wawe baze kugukubitira kuko mbe banagufashe? Ko turabona ko wavuze kuba mu nzu panze biragoye kugira uronka ingene ushobora kubaho, ingene ushobora kuriha inzu, ingene ushobora gukora utunaturi. Tuzi yuko mu rugo usanga hakenerwa
utuntu twinshi. ndafise abagenzi arigenda ndabikora ko bakanyumva bakamfasha utwo dufaranga two kuri iyi nzu n'umufasha wanje nuko nyene dandaza itomate nakundi dufise ubuzima bubi nukuri ubuzima bubi ndi nyakamwe nta muryango ufise ukungene umbona nuko nyene umwana umwe n'umugore wanje ufise ikibazo c'amabekire ndose amabekire ndatambuka buke buke apana zija bekire zigenda uku apana zija zifata nga sabekire zigenda uku muzingi ukafatira ukatugenda uku izo nga sindazishobora nizo nga sindazishobora zija bekire ziragoye kuronka ariko nakundi kubera ubukene nanje numva ishavu mirwa njama abandi bariko baratembera abandi bariko bararondera ubuzima nca numva ishavu nakundi ibintu byose no gushimira Imana kubera agenda akunda gusenga nifatira akabibiri akanje aho mu nzu nkisome kandi ko ndasoma ijambo ry'Imana nakundi ibintu byose nikunda ikintu cyose nikereza Imana nakundi. Yego turamenyereye abantu nka mwebwe kenshi mugize ibibazo mukuze mukaba abantu nikora usanga hariho nk'amashirahamwe kumbere abafasha. Yego ugasanga arabaha utuntu tumwe ugasanga arabahaye agakinga ko kugendesha mu gihe woba uzwi nko muri ref canke n'ahandi wewe nta rupapuro rw'abantu nikora canke ibindi canke ishirahamwe ryo bari bivuga ati ryo baryarampaye akamuri kano kanya kubesha n'icyaha jewe aka kantu Yesu kuvuga ngo nje nakaguze n'amahera nari kuyakura kandi ni nawe nikora akanabagira neza bamaye kwa muganga baramfashije n'ibitaro barandira kabisa n'amahera nari kuyakura. Turamenyereye mu muryango y'umuntu agize ivyago nk'ibi akagira ingorane nk'izi umuryango rimwe na rimwe hari umuryango canke abagenzi hari abagenzi bamwe usanga bamutaye ntibagifuze no kumubona mbega ngahawe mu kibano cawe ababanyi ubona bagufashe gute bakwakira gute? Kweri si kuvuga ngo banyakira bose si ijana kwijana nigake ugize ikibazo abantu bararambirwa. Eko muri kano kanya abantu bariko baradukwikirana kuri Ndaho TV kumbure bakubonye bumvise ukubayeho n'igiki nk'umuntu yo gufasha canke n'igiki wobasaba ariko baradukwirikirana muri aka kanya. Ndabashimiye mwebwe bamenyesha amakuru bo muri Radio TV nukuri ikintu nubasaba mwebwe kubera jewe narabaye ikimuga kandi nikora nashaka kabisa mumfashe kabisa jewe nashaka mumfashe za bekire zigenda uko izi zizonga sinozishobora ari zibekire baciye bazinyaka kwa muganga zigenda uko ufata nga gusokoresha muri bazo razibona ariko zo zibekire zo kufatira ngano nga cange ziza zindi zifatira zija zaranani kubera amaguru yanje imitsi yaradadaraye kandi nyine na kine bajya bagorora abantu bagorora abantu. Bakunzi ba Ndaho TV muriko muradukwirikirana muri ahatandukanye mwavyumvise ibibazo afise akeneye beki akeneye abantu bamufasha murazi namwe y'umuntu amaze kugira ingorane akuze harageze yuko nawe aronderera umuryango ngene bica bigenda mufite ugorana afise nitwishi woshaka rero kumukubitirako canke afise icamufasha muterereye mwavyumvise reka ababwire gato mu gusozera ahaba neza kugira uwoshobora kumushika ko azomutore vyoroshe. Jewe ba Mukamenge
quartier Songa ibarabara ry'indwi nimero 60 na rimwe nimero za kera nimero z'ubu ni 14. Yego canke murashobora kumurondera kuri nimero y'umudame wiwe ni 68 16 39 91. Ego Mutama ndagushimire rero. Nande ndabashimiye abamenyesha makuru bo muri radio na TV, Imana ibahezagire. Ego nshimira mwebwe mwese mwadukwirikiranye kuva ku ntango, mwibuke kudusigira igitekerezo cyanyu muri commentaire. Ego namba ari kibazo sabajije canke ico muterera, mwumvise inimero ziwe twazibahaye, mwumvise nahaba, murakoze.